Mwese mudukurikirana turabaha ikaze mu kiganiro umutekano. Ni ikiganiro mutegurirwa n'igisata kijeje kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Nkuko mumaze iminsi mubikurikirana mu biganiro vyacu, kuvaho hari ibihuha vyari bimaze igihe bica ku mbuga ngurukana bumenyi bivuga ko kumbibe Uburundi buhana n'ibindi bihugu hoba harangwa umutekano muke, ko mbere hoba hariho n'abariko barahunga. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano bubicishije mu gisata cabo kijeje kumenyesha amakuru, bwarishikiye ku mbibe zose igihugu cacu gihana n'ibindi bihugu. Mu kiganiro cacu caheruka twari twabashikirije uko umutekano basanze wifashe ku mbibe za Kanyaru yo hepfo na Kanyaru yo haruguru, aho abasanzwe bakorera kuri izo mbibe ndetse n'abene gihugu baho batwemeje ko umutekano ufashe neza. Mu kiganiro cacu c'uyu munsi naho tubashikiriza uko umutekano twasanze wifashe ku rubibe rwa Gasenyi Nemba. Baza ngena mahoro aryoshe, baza yo mitima yanyu, baza ngena mahoro aryoshe, baza ngena mahoro aryoshe, baza yo mitima yanyu, baza ngena mahoro aryoshe. Siyo sirakene y'amahoro, siyo sirakene y'amahoro. Inyamiramabi twasanze kuri urwo rubibe rwa Gasenyi Nemba, Ajida Major de Police Kiraranganya Elvis yaratwiganiye ko umutekano wifashe neza muri ako karere, ngo uretse ko ubuzima bw'abene gihugu busa n'ubwahindutse kubera urwo rube rwugaye. Yemeza kandi ko bakorana neza n'abene gihugu hamwe n'abajejwe intwaro. Muri karere duherereyemwo Gasenyi Nemba, umutekano wifashe neza, ibikorwa turakora ama service minimum nyene tugagira presence ku munsi. Iyo haramutse haze rero fre bavuye nko mu Rwanda, turabakira tubahawe na kote y'u Rwanda, natwe tukabashikiriza commissaire provincial Sepi Kirundo. Kubera umupaka wugaye, ubuzima bwa misi yose bimwe muri kote yimbo y'abasivile burahindagurika, kuko nk'abanyagihugu bavuga ko bari babeshejweho no kwisumamwo bava i Burundi batera baza nko mu Rwanda. Abafise urudandazwa na cyane bo basumira mu Rwanda, abanyarwanda bakazabuka ino. Abene gihugu turakorana neza, amapatrouille turayakorana mu nyabune, kuko abakuru b'imitumba turahanahana nimero zacu. Umwanya nka 12 tuba duhuriye ahantu tuba twavuganye, hama ibikorwa byose tukabikorera hamwe, tukagira amapatrouille turi kumwe twese nk'ijoro ryose tugakesa tugomborana. Cyane bamwe bakorera ngaha ku mipaka, aho duhana urubibi n'u Rwanda, abandi bakaza hagati mu bene gihugu. Nayo ngo kubivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ko hoba harangwa umutekano muke, ko ndetse hoba hari n'abantu bariko barahunga, Ajida Major de Police Kiraranganya Elvis yagize ati ivyo bivugwa siko biri, umutekano urakwiye, ndetse ngo nta n'abariko barahunga, ngo abene gihugu bari ku mirimo yabo ya misi yose, ngo uretse ko hari ikibazo c'izuba hamwe rero n'ikena ry'amazi. Mu bisanzwe ibyo turiko twumva ibivugwa ku marezo sosio canke hirya no hino, natwe tuvyumva ku maradiyo, mugabo twe turi kuri uyu mupaka duhana n'urubibi n'u Rwanda, umutekano urahari. Hari naho twumva ibinabiriya tugafatanya n'abasirikare, hariho kompanyiri ngaho haruguru, umwanya w'amapatrouille turakorana n'igipolisi, umutekano urakwiye. Je novuga ati ibyo twumva bavuga ko babivuga siko biri, kuko ngaha aho duhana urubibi n'u Rwanda naho tuza kumbibi na hirya no hino, umutekano ni totale. Ku ruhande rw'ino Gasenyi Nemba nta nuwo turafata ngo arahunze, kiretse n'abafatirwa hagati mu Rwanda nibajya bagenda gupagasa bisumamwo, gasanga bafatiwe mu Rwanda batagira ivyangombwa, rimwe na rimwe nibo baca batuzanira ngaha ku mupaka Dakeye na kabiri. Imirimo turavye ngaha aho duherereye
naho abenegihugu bari hariyo nk'ibirometero 2 abenegihugu barakora imirimo y'uburimyi ku bibi n'u Rwanda kandi na intwaro n'abapolisi tukaza twaraba ko imipaka yubahirizwe. Mugabe ikibazo kihari muri kano karere n'uruzuba, hari umwidogo ukomeye cyane, bamaze kurima ibirimo 2 byose batimbura kubera izuba ryabaye ndansi. Kano karere kabangamiwe n'ubukene bw'amazi n'uruzuba rwabaye ndansi. Umwe mu bajeje intwaro muri ako karere asanzwe arongoye umutumba wa Nyagisozi nawe yaratwiganiye ko naho hari ivyo bihuha ngo umutekano urakwiye, ngo abene gihugu bari ku mirimo yabo. Naye ngo ku bijanye n'ingingo yashizweho yo gushinga amasaha yo kuba abene gihugu bose bashitse mu mihana yabo, ngo ivyo vyabaye mu ntumbero yo gucungera amahoro n'umutekano, ariko ngo n'abene gihugu barabitahuye kandi ngo nta uri karahunga. Muri make ku mutima Nyagisozi umutekano yifashe neza kuko abene gihugu baguma ku bikorwa byabo bya misi yose, nta mwene gihugu ari karahunga. Gusa ibihuha byo biravugwa mugabo ibituma abene gihugu baca bati imirimo yabo. Abene gihugu baguma ku bikorwa akora imirimo yabo ko bukeye ko bwije, kuko abajejwe intwaro n'umutekano bakomeza kuguma babahumuriza bababwira uko bimeze, umutekano kwifashe neza n'ibiri mu karere cyane hatwebwe turi ku mupaka duhanuriwe n'igihugu cy'u Rwanda dufatiye ku cyaga Gwero. Baravuga ko intambara ziri muri Kongo mugabo abene igihugu ntacyo bibatwaye, baguma ku mirimo nta numwe ari karahunga. Cyane uyu mutumba uri mu mitumba 8 igize izone ya Nyagisozi, mugabo abene igihugu bari kuri mutumba n'abene igihugu bashika 1533 bose bari mu bikorwa byabo bya misi yose. Muri make umutekano ifashe neza kuri uyu mutumba wa Nyagisozi, kubera yuko twumva ibyo bihuha yuko biravugwa na cyane ko turi ku mupaka. Hari cyahirutse mu kijanye no gucungera amahoro n'umutekano, hari amasaha yaciye ashigwaho cyane nk'abantu basoma banguti yoga bacashira amasaha yuko atamwe n'igihugu arenza isaha 2 z'ijoro, ko ayo masaha gushika isaha 2 z'ijoro bose babagize imihani wabo, kuko kugira ngo abajejwe umutekano baronke ukuntu bashobora kuza baramenya amakuru mu kijanye n'umutekano n'ukuntu baza barahanahana. Naco gituma iyo ngingo ashishigwaho kugira ngo bashobore gucungira amahoro n'umutekano atari yogo no kuravugwa. Ikindi cyo cyarahindutse, hajya barakunda kula amarerese ku mateleviziyo, amaradiyo ajya publicité aguma akora hirya no hino mu busantre, nayo kugira izo saha 2 z'ijoro twashe gushaha ingingo yuko ayo maradiyo bayazimye. Nico abene igihugu bacabwa ko kikari cyahindutse, mugabo naco nyene si kibi, ni mu ntumbero kugira ngo umutekano ushobore gukingirwa neza atari yogo rw'ibintu by'amaradiyo biguma bivuga. Abene igihugu barashoboye kubitahura, nta uri karahunga. Yari mu ntumbero kugira ngo tubabwire aho tugeze, na cyane aho tugeze mu gihe cy'amatora. Harakunda kuza ibihuha byinshi iniwacu mu karere, ndituma abajije intwaro umutekano twashe tuja hamwe turakoranya amanama mu masantre atandukanye agize umutumba, turasigura bene igihugu kuno byifashe. Gushika ubu abene igihugu barabitahuye, nta muri igihugu afise umutima uhagaze kubera ibyo yakora muri Kongo, baratekanye umwese azinduka ku burimo wiwe. Ntabwo byaduteye kubera ko batubwiye ati gutaha kare hageze ku mugoroba mu masaha 2 cyangwa 2:30 bidusaba ko twe natwe umutekano wacu ugenda neza. Abantu mugabo bose bavuye mu nzira akabare bakugara hakiri kare, ntangwane byaduteye no kuri twavyakiriye neza ko nako twashaka ko twabaho neza amahoro. Yaciye ahumuriza abene gihugu ko atanzu iriko irasha ku mutumba rongoye, ngo nabo bumva ibihuha boreka kubifata nk'ukuri, ko vyiza bohishikira bakirabira uko umutekano umeze. Kajamano batumirira kuko uyu mutumba harigize kuba ikibazo mu 2015 abene igihugu bashobora guhunga, kuko ari umutumba uri kabene igihugu batandukanye mu bwoko butandukanye, hariho abasonga butaka, hariho abahutu n'abatutsi. Kwa bijya ibibazo byabaye 2015 hari abashoboye guhunga, mugabe cyo twabasabira no munsi ko nabatera nakamo nuko ku mutimba wacu wa Nyagisozi atanzira kirasha, abene igihugu baratekanye, nabo nyene bumva ibyo bihuha hirya no hino batabikorerako, kuko inzego z'umutekano ziriko zirakora cyane na ya mix de sécurité irimo abene gihugu nabo nyene ko barakora. Naco gituma nabo ubwabo nyene bo zabakavyirabira bazoromba biri ku bivugwa ku maradiyo atandukanye, bagashika kuri tele bakaraba ayamahoro n'umutekano tuguma tuvuga kahari, kugira ngo baze baravuga ibyo nawe wiboneye. Cyo kino batumira nuko bo kumva amahoro mu mutima,
nta kibazo kiri mu gihugu cy'u Burundi cyane ku mutima wacu abanyagisozi umutekano urakwiye muri gihugu arakora ibyiwe agataha amasaha ashakiye agashika mu rugo rwiwe hanyuma ibikorwa byabo bikoze bikagira neza agaheza akigenzura ko yakoze neza canke yakoze nabi nta mwene igihugu ariko arahohoterwa kuri uyu mutumba na cyane nabo bari hirya y'igihugu nabo nyine boza barabimenya bakabitahura bakamenya ko igihugu gitekanye cyangwa zirimo. Akaba yaciye aboneraho kuducira ku mayange uko ubuzima bw'abene gihugu bwifashe, aho yagize ati abene gihugu batunzwe n'uburimyi n'ubworozi, aho yanatumenyesheje ko mu gihe cirima giherutse habaye izuba ryinshi, akaba yaciye asaba leta ko yobaronsa ibikoresho byo kubafasha kuvomera mu gihe cy'uruzuba ngo kugira ngo bahangane n'ihindagurika ry'ibihe. Imirimo misi yose itunze abene gihugu b'inyagisozi cyane n'uburimyi n'ubworozi kuko ibice 85% n'abarimyi n'aborozi n'abasanzwe abakozi ba leta nk'abigisha n'abandi nabo nyine bararima kuko moje mwanya batagiye ku kazi ka leta barasimba bagakora indi bikorwa byo kwiteza imbere mu muryango wabo. Muri bake akazi n'ibikorwa bitunze abene gihugu kuri mutumba no kurima no korora. Koroba ibice birowe impamvu nkosha mu bice byinshi cyane gose by'akazi y'ibintu bisanga bitunze abene gihugu abaroba ni bake na cyane kifuza aragabanutse ngo mu kiyaga amafi ubu ni makenya kandi n'abaroba kubera mu burovyi cyane nta tirambere bariko barakora cyane gose kabina cyo gituma benshi bariko baritabira umugambi wo kurima no korora kuko iyo urimye urashaka kwimbura umwimbu kagura igitungwa mugabo kenshi mu bagiye baroba turabiye batanye kuroba tarakimwe barakura usanga arabakura udufaranga turaja kunywa inzoga ibiyayora mutwe n'ibindi nubwo byagabanutse mu gihugu atari gihari mugabo cyangwa ziya nzoga zituma umutwe byoronekara ubu cyo gituma rero amahirwe y'igihugu benshi kuri mutumba ariko barijukira kurima no korora byonyene. Muri iki gihe muri stokita saison 1 twahuye n'uruzuba mugabo twe nka twari kuri mutumba wa Nyagisozi ntigwase cyane gose ego gwarahaciye akanya gato mugabo umwimbu washoye kuboneka kuko abene gihugu bari bateye ibitegwa birinda uruzuba imyumbati n'ibigori hanyuma birashobora kwera umwimbu warabonetse buke ko nta ntanzari harimo n'umwanya ugiye gukora fungura kubasanzwe naho kandi twegereye nka ku kiyaga Gweru beshi twaciye dukora igikorwa cyo gutera ibitegwa byo kuvomera nk'ibitunguru itomati irengarenga n'ibijumbu bashaka kuvomera n'ubu biriko ngaho kunyuwe ko baratera n'ubu nicyo gikorwa kitubesheje muri umwanya kugira turinde ihindagurika ry'ibihe beshi bariko baratera ibitegwa byo bavomeza amazi avuye mu kiyaga Gweru. Tworohera cyane gose kuko dukoresha ya rozwari dukoresha amaboko tukajya tukavoma ama tukavomera iki impamvu bitatworohera nuko nta motopompe dufise meshi usanga nko kuri mutumba nta motopompe atandatu yonyene niyo abene gihugu bafise nayo abayafise kugira bironye kugira bagutize binda kuba agafaranga kuko bashe ku buryo kuyigura niko gahazi dufise ko kugira tuvomere kubera atama motopompe dufise kuvomera ibitego cha dukoresha buhinganye dusanganye bwo kuvoma bakakoresha ibidomana n'amarozwari. Twosaba leta nuko yotorosa uburyo bw'ama motopompe kugira ngo dushobore turavomera ibitegwa bitworohera naho igitoro kiko kirabura mugabo twagerageza kikaboneka tumaze kuzironka tukavomera ibitegwa bitworohera batoronkeje nk'ayo motopompe cyo tworohera kugira ngo twisahirize mu iki gihe cy'indagaruka ry'ibihe cyane nk'ubu twegereye ikiyaga Gweru amazi turafise mesha kwiye abandi kandi bayitabira umugambi baturonkeje nk'ibyo bikoresho byo kuvomera byo bakarusho ku mutima wacu. Abene gihugu bo muri ako karere twayaze na babanje kutuyagira ubuzima babayemwo uko bumeze aho bagira bati ahanini dutunzwe n'uburimyi hamwe n'ubworozi ati ariko iyo izuba rimaze kwaka nta kindi tuba tugikora ngo ikindi naco kidutunze ngo ni uburovyi. Ntwara turango ya mbere yari isuka kubera rero izuba yemwe ntabyo tugikora kose amahoro yose ava hejuru kubera umurimyi w'isuka ayatari nk'ibindi aha naho yarinze ryaka y'inzara ije haza byinshi amazi aha biragoye kugira ngo n'amazi y'umuntu muto mukene icyo niyo cyambere gihungabanye inorere nukuri. Aho ibintu bitunze abene gihugu baragura udutego nyene iyo otwemewe n'amategeko bakatuzana nyene bakadushira ngaho mu mazi bakaroba hama bamara kuroba twese duhurira ngaha baba banyamukenye baba
abiyo za rusaransi duhurira ngaha twese tugasuma tukama tukagenda tugahereza imiryango yo hirya no hino bose bagashishirwa bidutunze turarima tukongera tukorora nk'uburuzi barigire gwakenye tugire twicwe n'amantuze n'amadomora dushomba amazi tujana ngaho mu dutongo twegere ngaha ku kiyaga tuvomera utuboga kugira tubeho. Turayaguye naho dutera ibiharage tukarima ibigori imyumbati byose tukarima. Turayaguye kabisa umwimbo uraboneka. Ino burya imyimbira habahishwa n'uruzuba nk'ubiri riko rirakanyene twumva ryaduteye ubwoba. Icyo nosaba leta nuko yo turonse imbuto irindi zuba hama tugashikirwa twese tukaronka uwo mwavu. Nayo kubijanye n'umutekano bagira bati abene gihugu turafatanye mu nda ngo kiretse izuba rituma haca haba inzara umutekano ngo wifashe neza ngo naho hari ibihuha ngo nta bantu bariko barahunga. Baratuyagiye kandi uko bakorana mu nyabune mu ntumbero yo kubungabunga amahoro n'umutekano. Baremeza ko muri rusangi umutekano ufashe neza ngo kiretse inzara yibonekeje ivuye ku ruzuba. Bahanura abandi bene gihugu ko bogumya umutima bakareka guhunga bafatiye kuri ivyo bihuha. Nkuko tubayeho muri rusangi mu buzima bwa igihe cy'ababanyi isawa twafatanye mu nda nta uryana n'uyundi umuntu asumije akantu uyundi birafashanye. Abona bavuga ngo ibihwego byarabuzwe mu minsi iheze ngo nta muntu kumbishije harimo arirukanka cyangwa twirukankana twarabyumva ngo ntabyo twabonye ngo je nabonye iki oya umutekano je mbona ari sawa kwere ko mbona turara mu nzu twaronka n'utwo tuboga turara mu nzu tumwabona turasinziriye ndetse nk'ubu ubunyanyene muri ibi minsi hari bihuha oya sibyo kabisa nabo ndabona hunga abantu barimo barahunga ku mupaka oya nta niko atabombona aho tubana ko turi kumwe ngaha nugenda ko yahora da Tanzania gutya ntawe numva avuga ngo yahungira mu Rwanda umuntu mudahuza uwo muhungirako byogenda kuti naho mubona hariya umubona nyene nk'umwisho. Igipolisi gisirikare nk'ubukiri ngaho haruguru imure nabo abaduwane n'abapafu n'abari ku mapozisiyo asanzwe y'igipolisi turakorana mu mupaka tukakizura neza atangorane n'abasoda bo mu Rwanda usanga turi kumwe ku mupaka nta uvugisha uwundi umwe wese abakora icyajejwe. Abanyagihugu ikintu kirimo kirabaca intege n'irizuba nayo mu bindi by'umutekano turawufise kabisa. Turabona twe umutekano bifashe neza kiretse mwarumwa nyene twumva ku makuru y'abantu nta bindi uca dushinga uburyo bwo kwirarira kugira ngo tubikurikiranire hagufi. Ku mupaka hasi haba hari gisirikare n'igipolisi hagati mu gihugu mu mazu narkwe abanyagihugu tukaza gacimbiri hose kakaza karirarira uko akacimbiri kose kaza karirarira ukuntu bagiye barashinga umumu no kugira ngo umunyagihugu ntahave abona umenga ngo akora irondo nkuko umenge ni igihugu kiri mu ntambara. Mwene gihugu aravyuka kara kazindura ku murima wiwe naho vyuka saa 10 saa 11 saa 9 urava ngaho ugafata isafari ibirometero 5-6-8 atamana kugira ngo hagarara canke ngugiye he kw'ivyo bintu umutekano utifashe neza baraguhagarika atujahe twegere ni wacu nta birakaba kiretse gusa ku mugoroba nyene ko tuba turagenda turaba ko umuntu ariko ararengana ngaho hantu ko tumuzi muzi kwamusobanukirwa aguma yigira tamuzi naho urumva uteza gushumubaza byangombwa amati uruwahe ubahe ko tutakuzi amabwira ngo twirinde nivyo ari ukuntu bashinze ko inyumba 10 yose umwene gihugu wese bafise ikaye iyo kaye rero uba wanditse mu wese rugo n'abantu baba mwiyonzo kugira ngo nihagira ikintu gitera amakenga tushe turaba ko abantu bari muri ugo rugo babanditse mu ayakaye tusanze hari umuntu ari ngaho rwasha dusanga ntiyanditse mu anyakaye twasha tugira ico tugutohojeko ariko n'isa tuba turavugana ntawe turabona yoba ari aho atanditse mu yokaye canke ataruwaho kutave twumve ngo bayavuye ahandi muri zamvo z'umutekano muke twave tuvyisunga ico nta kirakaba gusa nuko igikuru umwene gihugu ari kwizitira ko mu gihe abataronekwa yaba umutekano wari wifashe nabi nkuko bivugwa biri
twege babona ngaha turi ku metero 10 z'u Rwanda hajya ni mu Rwanda hose mubona bahaberetse ntituba tukiryamye ngaha twaragiye kubera atari intambara complete rero nico gituma tutagenda twese ivy'intambara ntabyo kuko nta muntu turasanga mwibarabara baraye bakerengwa gwe hasi ngo tuvuge ngo ya ntambara yatangu yaba hariho umuntu tumaze kubona tutazi yaduteye amakenga muri segiteri cyangwa mu mutumba twovuga ati twatanguye kubona abantu tutazi nkuko tubabonye twe turashobora kuvuga ati amasura ntayo twahora tubona nane nama ntitushobora kubwira ico tubavuze kuko tubona icyo gwacabazanye ni mwebwe mwenyene bashasha tubonye nabandi bisigure ko atantambara y'abantu bavuye hirya no hino yoba ihari muri rusange fatiye ngaha kuby'umutekano nini yacha fatira hanyene mwaka karere mwaka gace ndimo ngaha Inyagisozi gerageje kuranga Inyagisozi umutekano ni wose nubwo bavuga ati nta mwango buri sata ibidahize mugangerageje kuranga mwaka karere turimo jembo numengo umutekano ni wose nta ngorane nimwe twebwe no muri Busoni nta ibyo bihuha nta bihari twebwe turatekanye Kize intuzenya kintu gusa kitubabaje ubu n'izuba zatse nyene twasaruye neza ntabindi ibintu by'umutekano je mbona ko umutekano ngaha mu komine wacu uruzuye gusa natwe bidutera ubwoba nivyo tuguma twumva ku maradi nivyo bidutera ubwoba naho ngaha iwacu umutekano kwera uruzuye nawe n'igihugu bari kumwe barafatanye mu nda no kuniyo bavuze ngo baje kwirarira bagirira rimwe bakaja mwibarabara bagacungeraho umwansi yoza azananye tubyumva ku maradiyo bijya bavugira ku maradiyo biva muri Kongo ukuntu abantu bo muri Kongo bahunga iyo bamaze kuvyumva nkuko abene igihugu babaca biyumvira ati natwe ibintu bizohava biduhitanisha nta kindi kibazo dufise twebwe hani wacu n'ukuri umutekano ni wose nta ngorane kuko ntabarimwe barahunga barimwe twetse ibikorwa byacu tubandanya no kurima ariko naho uruzuba rwatwakiye twihangana tukabandanya dusubira mu kurima kandi turayico tworonka nta bindi twebwe twaravyumvishije ariko twebwe ntabwo twahunze kuko twese bacu baduhumuriza bavuga ati n'ukuri ahubwo ni mube maso niba wabona umuntu utazi uzoheze umubaze utamubaje naho urabe ubiguteye amakengo ugenda uraba umuntu mukuru mbonera kure canke imbonera kure umubwiye ati buryo ujya mu nanciye ko ntawenzi hamaheza mubaze ikimugenzi tweko twobaho neza amahoro twewe ico no bahanura nuko bogumye umutima bakareka guhunga ico batabona umuntu ahunga ikintu yabonye canke yumvishe abonye ko kirimo kirabaye uhunga ku bintu vy'uruhuba igihuha coco azoguma cyumva mu gihe bigeze muganga ivyo ca bidukura mu rugo ngo turagiye abanyagihugu tubana twebwe ikintu tukiri hamwe nuko gusa tumbatiranye n'amahoro n'umutekano twese tugiye hamwe kuko tukareka kumviriza ivyo hirya no hino hama twabona ikiduteye amakenga tugahamagara abari mu ntwaro tukababwira ati burya kiya kintu cyaduteye amakenga kugira bagikurikirane amahoro akaguma aboneka nta bindi mwese mwariko muradukurikirana aha niho ikiganiro cacu c'uyu munsi kigarukiye naho ubutaha baza ngena mahoro aryoshe baza yo mitima yanyu baza ngena mahoro aryoshe baza ngena mahoro aryoshe baza yo mitima yanyu baza ngena mahoro aryoshe siyo sirakene y'amahoro siyo sirakene y'amahoro